Ikaze nanone mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV tugiye kongera tubagezeho amakuru ariko haravugwa cyane, amakuru akomeye cyane, amakuru agendanye n'ibiko biravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bagiye batandukanye bakomeje kugenda by'umwihariko batangaza yuko bakomeje kugenda bahura n'akamaramaza nyuma y'umwanzuro nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda afata umwanzuro ugayitse, umwanzuro ukomeye cyane. Nyuma yuko yamaze kugenda yemeza yuko agiye kurungika abasirikare bashika ku 1000 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hari amakuru yamaze kugenda ashyigwa hagaragara agendanye n'uburyo abo basirikare bamaze kugenda barungikwamo. Amakuru avuga yuko rero by'umwihariko bamwe mu baturiye by'umwihariko umupaka cyangwa se abantu baturiye mu bice bigiye bitandukanye mu kibaya cya Rusizi babashije kugenda babona nyine amakamyo apakiye abasirikare bagiye batandukanye, bivugwa yuko ari abarundi bongeye kwinjira ku butaka bwanga mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibingibi kandi bibaye mu gihe mu misi iheze Bwana Tshisekedi yaravuye i Brussels mu gihugu c'Ububirigi akaza kugenda atangaza neza yuko bagiye gukora ibishoboka byose bagahagurutsa ibindi bitero bishasha ku muhari M23, ariko ngakaza kugira ikibazo cya bamwe mu basirikare bakomeye cyane, dore yuko ngabiganjemo abarundi bageragezaga gukora ibishoboka byose. Hari ubuhamya bw'umwe mu barundi rero n'ubundi tunafise hano turaza kugenda tubanyuriraho mu rwego rwo kugira ngo mumenye uburyo abarundi bagerageza kwitanga nga mu gihugu ca Kongo mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko wenda banatsinda izo ngwano, barebe ko bava mu menye ya rubamba cyangwa se mu kaga barimo, ariko bikanga nyine bikaba iby'ubusa, ndetse gushika none bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko n'ubundi utari kuhapfira ariko ahakomerekera mu buryo bukomeye cyane akakura ubumuga butazigera bunakira ukundi. Amakuru rero avuga yuko amakamyo ashika kuri 4 atwaye abasirikare nyine b'abarundi ngo ariyo yabashije kuba yo kwinjira muri ibyo bice, ndetse ngo akaba yinjiye mu masaha y'umugoroba wa joro mu rwego rwo kugira ngo atagira nyine umuntu ushobora kuba yomenya impamvu y'ibyo bintu nyine, cyangwa se ashobora kuba yomenya gahunda zabo ukuntu ziteye muri rusange. Aba bategetsi bombi rero bamaze kugenda biyemeza guhitana ndetse no kurangiza abo mu bwoko bw'abatutsi nyine nkuko byokomeje kugenda bigaragara, ndetse gushika none hari abatinye kongera kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babashe kuba bajya gufatanya n'abandi. Bavuga yuko aho kugira ngo bajye kuba bojya gupfira ngaho muri ico gihugu bazakomeza kwiberaho uko bibereyeho nyine, n'ubundi ibintu bigaca iyo byagaciye muri rusange. Turaza kurebera hamwe kandi amakuru akomeje kugenda havugwa hirya no hino ku isi. Ibitero bikomeje guhitana abatari bakeya nga mu gihugu cy'u Burusiya, mu gihe rero by'umwihariko Perezida Vladimir Putin yaraherutse kuvuga yuko iki gihugu cya Ukraine n'ikibesha kigakoresha intwaro kirimo gihabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ku isi, by'umwihariko ngo nabo bazatangura gukoresha intwaro z'ubumara mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bo kwihorera, ndetse bereke isi yose yuko igihugu Burusiya gifise imbaraga ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu ngubu rero intambara zirimo ziraca ibintu, aho by'umwihariko abantu bariko barapfa nk'udushwiriri ku buryo bukomeye cyane, ibintu bikomeje kugenda biteza inkeke. Imiryango mpuzamahanga yongeye guhaguruka ivuga yuko iyi ntambara yari ikwiye kuba yohagarara vuba na bwangu byanze bikunze, mu gihe n'ubundi gushika none ari intambara iriko iratwara ubuzima bw'abanyagihugu haba ku ruhande rwa Ukraine ndetse n'igihugu cy'u Burusiya muri rusange. Icakora kuva igihugu cy'u Burusiya cyotanguza ibitero ku gihugu cya Ukraine, n'ubwambere igihugu cya Ukraine nacyo kibashije kuba cyakora operation ziteye ubwoba, kikabasha kwinjira neza mu gihugu cy'u Burusiya, ndetse kikanafata ibice bimwe na bimwe, dore yuko amavideo arimo arakwirakwirwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana uburyo n'ubundi bano basirikare cyane abasirikare bo muri Ukraine bari kugenda barifotoza mu mijyi itandukanye mu bice bigiye bitandukanye, aho bamaze kugenda n'ubundi bagerageza kuba bafata, ndetse nabo bamaze kugenda bagerageza kugenda bigarurira nk'uko amakuru ariko aragenda atugeraho muri rusange. Gushika none rero nk'uko amakuru ariko aragenda atugeraho abivuga canke nk'uko biri kugenda bigaragara, iyi ntambara ikaba yongeye kugenda ihindura isura, ikaba yongeye kugenda ifata indi ntera, mu gihe n'ubundi abategetsi bombi bonaniwe kuba bo kumvikana nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho nyine.
Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu ngaha kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aha niho honyine ushobora kuba woronka amakuru agezweho ariko aravugwa hirya no hino kwisi mu bijejwe umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze nanone mu biganiro byacu bishasha, ibiganiro turaza guherera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wowe unkurikiye uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, wowe kandi unkurikiye uri mu ntara zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye mu makomine agiye atandukanye, ndakwifuriza amagara mazima, amagara meza kandi Uwiteka akomeze abahezagire mwese. Abadukurikira kandi guturuka mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, haba nga mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu c'abaturanyi nyine birumvikana, i Kongo, abadukurikira bari i Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi hose ku mugabane wa Afrika, ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abadukurikira namwe muherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu, mbabwira ngo nyine aha niho ushobora kuzaja uraronka ibiganiro bigezweho kandi bifise by'umwihariko ubuziranenge, aho dufatanya n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye, cyane abamenyesha makuru baba bazwi mu gutara ndetse by'umwihariko no gutohoza amakuru adafise ivumbi na gakeya. Reka tubatangurire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abarundi cane basanzwe batuye ku rubibi rwa Kongo ndetse n'iki gihugu c'u Burundi nyine cyane mu kibaya cya Rusizi gishira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nganga mu gihugu ca Kongo, bavuga yuko ariho abasirikare cyangwa abasoda cyane abaturuka mu gihugu c'u Burundi binjirira, cyane abakoresha inzira zo kunyuza mu modoka cyangwa se imiduga. Ariko kandi gushika none amakuru akomeza kugenda avuga yuko hari hamaze igihe cyangwa hari haheze imisi abasirikare cyangwa abasoda b'abarundi binjizwaga nga muri Kongo batanyuze inzira y'ubutaka, ahubwo mu rwego rwo kugira ngo batamenya yuko hari abasirikare bagiye, ndetse mu rwego rwo kugira ngo hatagira n'umuntu umenya yuko hari abinjiyeyo, bakaba bifashishaga indege, ndetse aba basirikare nabo bakabwirwa yuko bagiye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi, ubutumwa bw'umuryango wa ONU. Bakaza gushiduka rero bagejejwe ngaha muri Kongo batazi imva n'imvano, bagatangura kubwirwa yuko bagiye kugwanya abanyarwanda. Kuri inshuro rero nyuma yuko mu kiganiro cyaheze nababwiye yuko General Neva yamaze kugenda ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko yamenye amakuru acesha ubutasi bwiwe, ndetse no ku murongo wa telefone aho yaje kuganira na President Tshisekedi, kuko amakuru yaje kugenda abitangaza, bakaza kuganira bakanavuga yuko ngo Felix Tshisekedi yaba ageramiwe ndetse akomeje no kugenda agirira ubwoba kenshi umuhari M23, akaba yaje kugenda nayishura yuko ibigendanye no kuba yakwiyemeza mu gukomeza n'ubundi mu bigendanye no kuba yakomeza mu guhangana ndetse n'uyu mutwe, akaba yavuze yuko aricyo gisubizo ariko abona, akaba yaje kugenda anafasa gahunda yuko ngo agiye gutangura ibindi bitero bishasha. Mu nama rero aba bategetsi bombi bagiranye nuko ngo Burundi bwo kongera kurungika abasirikare mu rwego rwo kugira ngo babashe kongerera imbaraga abo muri FARDC ndetse n'indi mihari igiye itandukanye basanzwe banafitanye gahunda banakorana mu rwego rwo kugira ngo babashe guhangana n'uyu muhari wa M23 ukomeje kuzengereza ndetse no kujegeza ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kuko kandi biriko bigaragara abasirikare bashika ku gihumbi bamaze kugenda binjira mu makamyo ashika kuri 4, nkuko amafoto n'amavideo yaje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga, cyane na bamwe mu baturage baturiye ngaho ku kibaya cya Rusizi bavuga yuko ayo makamyo yapakiye abasirikare n'ubundi ngo yaje kugenda yinjirira aho ngaho. Hanyuma abasirikare batangura kwinjirira hano muri Kivu y'Amajyepfo, nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, ngo ni mu rugamba rero rwo kugira ngo Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nawe atazagirwaho ingaruka, mu gihe n'ubundi ngo yaba yanze gutabara mugenzi wiwe wa Kongo, mu gihe amakuru atugera avuga yuko mugenzi we wa Kongo nyine nkuko natanguye mbibabwira mu kiganiro caheze, bari bamaze kugenda bavuga yuko ngo ashobora kwicwa, ngo kandi mu gihe yakwicwa General Neva nawe ashobora kuba yohura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Uyu General Neva rero akomeje kurungika aba basirikari mu gihe kenshi bagiye bavuga yuko ari abasirikari babayeho mu buzima bubi, ndetse ngo abenshi bakaba barimo kugenda bicwa. Guhera umwaka uheze rero by'umwihariko igihugu c'u Burundi, amakuru y'ibanga dufise atariho ivumbi, bivugwa yuko iki gihugu c'u Burundi cyo bagifisemo byibura
kimaze guhindura abayobozi bayoboye abo basirikare nga muri Kongo inshuro zishika kuri 5 zose, ibigaragaza uburyo n'ubundi nganga muri ico gihugu bakomeje kugenda bahurira n'ibibazo bigiye bitandukanye. Kenshi kandi amakuru yakomeje kugenda atugeraho yagaragaza neza yuko inshuro nyinshi abarundi bajejwe kuba bogaba ibitero ku mwanzi, by'umwariko baca bafatwa miri, abandi bakicwa, abandi bagahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Umwe mu barundi rero waje kugenda havuga byinshi cyane bigiye bitandukanye ku ngwano ziriko zirabera muri ico gihugu, yaje guhishura yuko nk'abarundi mu rwego rwo kugira ngo bere kugaragaza yuko basuzuguye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, bagerageza kwitanga bagakora iyo bwabaga, ariko kandi bitewe n'uburyo baba bagwana badahuje umugambi, ndetse by'umwariko baba bagwana bamwe bakabashiramo imbaraga bituma bamwe batererana abandi ku rugamba, bagaterana bagenzi babo, hanyuma bamwe bagaca banahunga ntibanabwire abandi, bigatuma benshi bafatwa miri, abandi bakaba bokicwa cyangwa se bakanyanyagizwamo urufaya rw'amasasu nyene, nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Bavuga yuko rero babayeho nabi mu buzima bubi, aho badahembwa cyangwa se ngo babone ibifungurwa, ariko kandi bavuga yuko babangamiwe no kuba bashobora kumara igihe kirekire nyine ano ku mirongo y'urugamba nta bandi bari baza kubasimbura bafise. Bivugwa yuko rero bamwe bavuga yuko bagenzi babo bagiye bapfa bari kumwe, abandi bakagenda barokoka, bakavuga yuko n'ubundi iyi ntambara uko byogenda kotse ngo badashobora kuzayitsinda, bakaba bakomeza kugira inama Perezida Tshisekedi yuko agomba gukora iyo bwabaga akaba yoganira n'uyu muhari M23, kuko umurusha amayeri yose yo ku rugamba nyine, ndetse ukaba umurusha no guhagarara neza, ndetse bo ngo bakaba bagwana bashyize hamwe ku buryo n'ubundi bigora kuba uwo batsinda. Abarundi rero bavuga yuko binjenga mu gihugu ca Kongo bagwigwa yuko uyu muhari ari umuhari woroshe mu buryo bazahita bawutsinsura mu buryo bwihuse, ariko bakaba baratunguwe n'uburyo uzi kwihagararaho mu buryo budasanzwe. Hatanze urugero nk'ingwano zagiye zibera mu bice bigiye bitandukanye nko muri za Kicanga, ahitwa kuri za Mushaki, za Mweso, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Bivugwa yuko ngo abarundi bagiye bakubitwa nyine mu buryo budasanzwe. Ibi byose akaba ari bimwe mu bintu bibahamiriza yuko ibirindiro byose bari bafise bagiye babyirukanwamo, bikagaragaza neza yuko n'ubundi nta mahigwe leta ya Kongo ifite yo kuba yatsinda uyu muhari wamaze kuvuga yuko uzotuza, ariko umaze gushyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Umuryango w'abanyekongo wibutse ihonyabwoko n'ubundi rikorerwa abatutsi cyane cyane nga mu gihugu ca Kongo. Ni impunzi z'abanyekongo bakaba baributse kuri uyu wa kane nyine ubwicanyi bwakorewe abo mu muryango w'abatutsi. Haraheze rero imyaka irenga 20 bavuga yuko ihonyabwoko ryakorewe abanyamurenge n'abavuga ikinyarwanda nga mu gihugu ca Kongo. Ababa mu nkambi rero ya Mahamba mu buseruko bw'u Rwanda bagize urugendo rurerure imbere mu nkambi. Ku byapa byabo hari handitswe ngo n'ubundi turiyamirije ihonyabwoko rikorerwa abatutsi b'Imasisi, ubutungane ku bwicanyi bwo mu Gatumba mu Burundi. Umuryango mpuzamahanga ntiwategerezwa n'ubundi kuguma mu gacerere n'ubundi imbere y'ubwo bubisha, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bafashe amatariki mabi cyane n'ubundi yo mu mwaka w'1997 kugeza umwaka wa 2004. Nkako n'ubundi muri Myandagaro na Kigarama umwaka w'1994 impunzi z'abanyekongo zirenga 100 zo mu muryango w'abatutsi zaragandaguwe n'umugwi w'abagwanyi b'abahutu mu nkambi ya Nkamira mu Mudende, ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Rwanda. Bari bahunze intureka mu buseruko bwanga mu gihugu ca Kongo. Nayo muri Myandagaro umwaka w'2004 abanyekongo bo mu muryango w'abanyamurenge barenga 160 barishwe n'abagwanyi b'abarundi mu nkambi yari mu Gatumba mu burengero bw'u Burundi. Ibi ngibi akaba ari ibibazo bikomeye cyane byakomeje kugenda bigaragara ngaha n'ubundi kuri izi mpunzi. Kuri uyu wa kane rero impunzi z'abanyekongo zariko zibuka imyaka 20 iheze habaye ico ngicyo nyine
kwiyamiriza nk'ihonyabwoko bavuga yuko ari genocide, nta kindi kitari ihonyabwoko n'ubundi ryakorewe abantu bazwi uko basa n'ururimi rwabo. Rero umuryango mpuzamakungu wategerezwa kwita ko nyine ubwo bwicanyi mu nyuma ukarondera ukanahana ababikoze, niko bivugwa n'abaserukira impunzi z'abanyekongo mu nkambi ya Mahama. Kuri abo hiyongera ko n'ubundi ababandanya bicwa mu bice bigiye bitandukanye bya HDC ngo birababaje kubona atana kimwe gikorwa. Ubwa mbere rero na leta ya Kongo yategerezwaga gukingira abanyagihugu bayo cange n'umuryango mpuzamahanga, nico izo mpunzi zikomeza kugenda zikavuga yuko leta ya Kongo ikomeza kugenda ikingira nyine ntibashije kuba yogenda ngifase nyine abo bantu baba bakoze ayo mahano n'ayo marorerwa babashe kuba bohanwa. Barashima nubwo rero biri ubwo ngubwo ibyo ibihugu biri uko byabakiriye nuko byabakingiye n'uburyo byakomeje kugenda bibafata muri rusange. Nubwo rero abacu ngo baguye mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ibyo bihugu ngo ntako bitakoze ngo bikingire amabi afatiye ku gitsina mu bigeme n'abakenyezi abo nyine barabacungereye umutekano, ushoboye kujabuka urubibe nyine aba akize. Ni ikintu ciza cyane, bakaba bakomeza kugenda bashima uburyo nyine bakomeje kugenda bafatwa. Ariko Uburundi bwategerezwaga n'ubundi gutera iyindi ntambwe bugahagarika n'ubundi bukanahana abiyemereye ubwicanyi bwo mu Gatumba, kuko n'ubundi ngo barazwi kandi ntaco binona, niko abaserukira impunzi z'abanyekongo bibukije mu butumwa bwabo ndetse no muri urwo rugendo babashije kugenda barakora imbere y'amakambi yabo. Impunzi z'abarundi n'ubundi zifatikanyije nabo kandi n'ubundi mu gushigikira bagenzi babo n'ubundi mu nkambi ya Mahama. Muri iyo nkambi kandi abanyekongo baharugwa mu barenga ibihumbi 23, mu gihe kandi iyo nkambi iharurwamo n'ubundi abantu barenga ibihumbi bishika kuri 63, abasigaye bakaba ari abarundi kenshi. Uwo mugigwa wo kwibuka kandi wakorewe kandi mu yandi makambi arimwo impunzi zituruka muri Kongo, ico gihugu n'ubundi gihanye indaro impunzi zirenga ibihumbi 135, harimwo ibihumbi birenga 84 by'abanyekongo bagizwe ahanini n'abatutsi bo muri Nord Kivu ndetse n'abanyamurenge bo muri Nord Kivu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Ibi byose nyine biragaragaza uburyo ngaha muri iki gihugu ibintu biriko bikomeza kugenda bituma abantu bakomeza kugenda bahunga muri rusange. Gushika none kandi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho, abanyekongo bakinye impunzi z'abarundi gusarura, bakaba babangiye nyine gusarura imirima yabo. Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe muri teritwari ya Fizi ni mu ntara ya Sud Kivu zivuga yuko zidatahura inyifato y'abanyekongo bo muri ico gice, n'ubundi haraheze imisi abo banyekongo barabujije impunzi z'abarundi kurima mbere yo kwimbura ibyo kuri iririma muri rusange. Impunzi z'abarundi bakotse amatongo yo kurima rero imurungwe, Bumba ndetse na Kasese, Katarukuru ndetse na Adara ntibararonse umwanya wo kwimbura imyumbati yabo n'ubundi umuceri, itomati ndetse n'ibiharage n'ibindi bihingwa baba bararimiriye n'ubundi ngaho nyine mu kibanza cyabo. Abanyekongo rero nibo bimbuye iyo mirima batarimye, niko impunzi z'abarundi zigaragaza umubabaro wazo. Akarorero rero ni aka Akimana, umukenyezi w'imyaka ishika kuri 45, nyina w'abana 6, yarafise imirima y'ibiharage n'ibirayi ariko ngo atashoboye kwimbura nyuma yuko abo banyekongo bariko bamubuza. Muri iyo kambi kandi hari impunzi zirenga ibihumbi 16
zitatu zibeshejweho ahanini n'uburimyi baringwa nako kuvera ukwikwega kwishira hamwe n'ubundi pamu ribaha amafaranga yo kugura ibifungurwa. Urongoye akarere ka Murongo rero yagirizwa kuba ari mu bafashe iyo ngingo n'ubundi yo kubuza izo mpunzi kwimbura. Ntiyashimye kugira ico ashikiriza abamenyesha makuru. Mu mpera z'ukwezi kwa Mukakaro rero umwami wa grupuma y'abasibuka Sudu n'umukuru wa segiteri ya Mutambara bategetse impunzi kugara amasoko mu nkambi no kuja kubaka amazu y'indandarizwa mu isoko iri inyuma y'inkambi. Banasabye abasangwa n'ubundi kureka impunzi zikorera mu burimyi n'uburovyi atankomyi zihari. Abanyekongo baba imurongo rero bavuga yuko ibyo basaba ako isoko iba inyuma n'ubundi y'inkambi ari uko mu masezerano bagiranye na HCR n'ubundi byari biteganyijwe yuko ibikorwa by'amashuri, ibitaro ndetse n'amasoko yose byategerezwa gukorerwa inyuma y'iyo nkambi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Naho hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya nyuma yuko ico gihugu kibashije igihugu ca Ukraine abasoda bacyo babashije kuba nyine barabashije kwinjira muri ico gihugu nyirizina, bakabasha kwinjira mu gihugu cy'Uburusiya, bakaba bamaze kugenda bahitana abasirikare benshi. Ubu noneho batanguye kwifotoreza mu bice bigiye bitandukanye no mu midugudu bamaze kugenda bafata, ndetse gushika none amakuru ariko avugwa nuko Perezida Vladimir Putin akomeje nawe kuzana ibikoresho bigiye bitandukanye birimo ibifaru ndetse n'ibindi bya burende bigomba kwifashishwa nyine mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yagerageza n'ubundi mu kugwana ku baturage biwe, mu gihe abandi baturage baturiye umupaka ubahuza na Ukraine batanguye guhungishwa mu buryo bwihuse, ndetse n'abajejwe amagara y'abantu bakaba bariko babatabara babahereza ubutabazi bwihuse. Ngayo nguko rero mukomeze kugira ibihe byiza.